ariko ntago mwaje muri Ntuzenya katukigaruke ko muri lancement officiel ya Ntuzenya Constance kweke mutaje twaturi abantu batandukanye bafanira Vine ndabona basabashi ariko abantu nkamwe bwaje mu bamukenewe mwabuze invitation cyane no urabona Star Boy mbona agenda mpura n'abagiye batandukanye abambwiza ukuri bakancana nyene ewana guki bakambwiza ukuri wewe waraje kudufasha nivyo kwari kubw'umutima wawe sivyo abantu dufite umutima umwe nivyo nacenda bitahura na directeur yashatse kukumvisha kuvise mwiza na wafise mu umva yashatse kumbwira mbo sinza gushima kumugaragaza ngaha muvuga izina twivugire kandi si babiri yarambwiye ati Yohana wewe namba nashobora kuguhamagara ukaza kumfasha mu gikorwa canje ni kubw'umutima mwiza ufise ariko ro nanje ndakubwiye ati sinshobora kuza kubwiye impamvu untahure no kubw'umutima wanje fisi sivyo cyo ndatahura neza n'ubundi abantu dufise imitima imwe kumbure je nabanagiye kumufasha kubera ko ndakunda filme ndakunda gufasha umuntu ndakunda iki navuga ati reka ngende for free ariko nkaba nizeye nanje ati uyu muntu ninamuhamagara nanje ko nagiye kumufasha kizoca mazoza sasa rero byarabaye narakuye kindi kintu gikomeye hari umuntu twahuye mu gikorwa kimwe ariko ndi kumva umenga ico kintu oya dutemwe mwana dutemwe umeze neza umeze neza wiyumve nko mu rugo nyine usante yareze nkabona hari ukuntu abigeme iyo bari mu rugo arirekura yambara idira yonyene umere nk'umuntu yambaye idira gusa suko none ego si byiza yuko rero twifata kubera ko no kwa muganga baratubwira turi mu rugo ni wirekura oya ni ngombwa twirekure reka no nawe uri mu rugo wambara idira oya si kanje ariko idira yo kubera mwana ubone ko umuntu ayigutamo ngaho kuri Star TV ati ngana muhereza idira zo zaratwara hariya muri shooting yombera kandi ranambera deje hariya wamazina ni gute sister wanje ku mazina yanje nitwa Irakoze Sainte ariko umugabo wanje wampaye izina rya Angeli iriya ayihereza ubundi ko riki bagushize inyuma kandi numva bose baguderanje kubera ko batagushize muri bo niyo mpamvu nayiretse hagati numva bose ko baguhuriza oya naco bitwaye ariko ariko umeze neza muri rusange kimeze neza vraiment ndabona usa neza hariya izo bag zitatu zisigura iki kuntu hari joro ryaratowe igihugu kijyamye Maria na Yosefu basa bari maso bareza kana kaje kava hehe mwijuru. My name is Star Boy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Kora sabone kuri Star TV. Kumbure nanjye uzoba unteje imbere kandi nawe uzoba witeje imbere kwera ko hari byinshi zo gusangiza kuri Star TV. Utamenya ukuntu vyatetswe, utamenya ukuntu vyakaranzwe. N'ubu tugira dukarange. Ubundi turi kuziko, tugira dutekere mu abakunzi ba Star TV, mwego mudukurikirana. Mwatumye tuba twebwe turi hano. Nama ndababwira ati fasha warafashe turi ngaho kubera twafashijwe mu bwa bwa Star TV. Dufise ibyiza by'igihugu, dufise impano nziza z'igihugu, dufise abantu bariko barakora batagiye gukora vuba cyane badatanguye gukora no munsi, ariko ahubwo bari babuze ikintu cyatuma buri muntu wese amenya yuko bariko barakora. Kumbura ari benshi bariko baramenya ko bariko barakora for the first time mu bwa bwa Star TV. Behind camera ko aradufasha amasana bamwita Elvis Photography. Ugerageje kurambwa bwa Star TV. Hari abantu beza cyane iyo tubonye umuntu haye bavuga ati umwene gihugu kubera ko umuntu bamwise umwene gihugu batamwise mwene quartier. Umuntu ashobora kuba munyakabiga ariko uko biri kose yitwa umwene gihugu. Rero umwene gihugu rero mushigikire kubera ko niyakora vyiza igihugu nico kizoba gikoze neza cyane. Kubera iki niyo nsaba agiye kwiruka hariya akabikora neza batavuga ati yaserukiye kari agasozi kari haruguru. Hari avuga ni hehe mu Ruyigi.
hariya ko batoni hariya batambukisha amavi yes mbwa Star TV for the first time turi kumwe na Major oyo Major TV kwa bado siwasikia majina yes turi kumwe n'abasore turi kumwe n'inkumi kumbe rero n'indi nkumi nabonye kubera ko harakaboro nabonye kinacisha inaci kirundi sha wari bwayibone harundi mwigeme bari kumwe hariya mu biti muri iriya nacisha turi kumwe na Major mbwa Star TV ni Major TV bariko barakora neza cyane bamwe mu bantu novuga yuko no musi bariko barakora cyane kuruta abandi bose bamwe mu bantu bariko barakora kuruta abandi bose harabagenda n'amaguru bakagenda n'amaguru bambaye ibirato bikomeye n'abagenda n'amaguru bambaye ibirato bidakomeye ariko bano bagenda bambaye ibirato bikomeye guys intro yabaye ndende kandi n'ubu ndacavuga sindaheza ndacavuga sindaheza kubera ko jewe nimba ndabazaniye abantu kuri Star TV ndabasavye mu bashigikira ahere nuko ukaririmbo kantu yara abantu bazi ko ndi umupagani ariko ibintu ndabisengeye babiri vyiza cyane gusumba bano bantu rero kubona ndabafashe mu maboko nkabazana mu bwami bwa Star TV nzobahata maka mubakunze mwebwe mwese so reka rero tubakire sindabicisha amajambo kumbure mwabumvise andika Major TV ndazi ko ari abantu benshi mwigira ko mufise ibikorwa byinshi mwigira yuko mwarenganye ndazi muhagarikiye hano nyene ariko andika Major hama wigira ushaka kugende kuryama ariko ni wandika Major kumbure ivyabuzo bibona ndetse unakore na sabone bwira bashigikire so reka tubakire mbwa Star TV basa neza turahera hehe turahera ibubamfu canke duhera iburyo abantu bazima sha niyo hageze ngo muri cinema ngo ntibisiga turahera kuri wewe nyene uzisha umuntu yambwiye ndamutemwe nimero zawe sha aho kandi ntagira gutemwa kanoti naho kandi nyibukije baba agutemwe inoti sha twikorera akazi yazizane man hakumeze fresh man meze fresh biraza nyene umva nyene uri good I'm cool fresh wambaye n'agashati keza my brother nakabye man bageze ngo muri cinema ngo ntiwisiga ngo kwera ngo usanzwe usa neza uri naco nyene uko nyene bo urumva tugeze muri cinema nyene abari bindi tugerageza gukreya akantu katugaragaza fresh aho uri kwisiga bituzana neza turabikora tutisiga umuntu bazanye akora makeup atubwiye ati aho yanurindo risiga usa fresh tugira kuko nyene ubundi wageze deranje ushaka kuderanja muri team dufate Major TV umuntu buri gihe wamuhera ko kuderanja no wa ariko gabana kubera iki wihuse kumwigeme iramuravye hisubibona ewe ndakubwira ikintu sa wabaza hariya wahera ino uza ngaha twese umuntu duherako nuyu okay reka turaza kugaruka muraza kumbwira ikintu gituma mumuherako twibwira izina kumbure hari benshi bakuzi kuri Star TV hari n'abatakuzi bagiye kukumenya kandi ndetse bagiye kumenya ibikorwa byanyu muri rusange karibu sana merci so amazina yanje nitwa Elisa Kwizera niyo mazina abavyeyi bampaye ariko umwuga nawo wa cinematography umwuga nsanzwe nkora washimye kumera izina rya Mr Khan nk'abandi umwe mu bagize umugwi Major TV nkuko mwavyumvise ntabwo turarangiza musore hari ngo Mr Khan nibiki nibijumba no nibishimbo nakite gute nakazina kubuhizi aho gafise aho kavuye gafise aho kavuye exactement aho kavuye naho mukeneye kuhamenya tuhamenye nyene nimba wivye ibijumba mu nkono tuvuga ati buriya so ako kazina ubundi kare nahora nitwa Solevo ariko nyuma maze guhura n'umu director yitwa Joachim Anthony ariwe mubona ngaha ku ruhande niwe novuga ko yagakreye arakampereza aravuga ati iryo zina gikureko reka ndaguhereza akazina kagufi cyane korohera bose karyoshe kandi kameze neza ahita amereza ako kazina ka Mr Khan kabisha muri cinema tuba dufise abanditsi tuba dufise abantu bakora production tuba dufise abakina kubera ko abantu bose ntibafise impano zose hari n'abazigira zose ariko si benshi nibaza ko 5% bahari ukusanze ukora iki muri uwo mwuga wa Major TV kuko ndazi ko n'abajeje ikigega babahari batakina of course bo muri uwo mwuga wa Major TV nsanzwe n'umu acteur akaba n'ayandi mabanga ari kamwamwe dukorera nakubonye umaze gukina ahantu henshi sha
umaze kwina ahantu henshi uno munsi wiyunze n'umugo urashaka ko mvuga aho nza kuvuga aho wavuye mu wundi mwanya aho nagenda kubona ivyo uraza kubivuga mu wundi mwanya. Okay rero umugabo yambaye inkofero ya Michael Jackson ngaho bro niaje safi umeze neza fresh bamwita uwo n'umuntu abafata nyine isanamu ashase ni production gusa ahubwo navyivugiye bro umeze neza ariko yego umeze fresh I'm good wiyumva good ashima Imana uko biri undi we yambaye ishati nyene rimufuka imbe we wawugure n'intuzenya n'igifungo sha abaza abana b'abantu urabaremvya na dégage wa dégage umeze neza ariko muri rusange so uramusaba kunzi ba Star TV kumbure muce mwidondora hama bisigaye nibaza ko umwanya n'umwanya tuzaturaronka ibibazo tuzaturaronka buri kimwe cyose kandi twisange twageze mu rugo abarundi n'abantu bakunda abantu bisanga ko bageze mu rugo nyene karibu sana papa murakoze cyane hanyuma abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane ku mazina yitwa Joachim Anthony ariko abenshi bazi kwizina rya Charlie ya Canaki bon sanzwe ndumwanditsi nkaba n'umu director muri Major TV asanzwe ahanyanyura ibintu bijyanye n'amareresi ego usanzwe uhinyanyura amareresi muri Major TV nibaza ko atamuntu arakujya umuhari ngo wampengamise cyangwa ngo wansize nabi oya ivyo onye nta uvuga ati ngo wamfashe nabi oya bo afete sije mfata amasanamu ariko umuhari urashobora kukujya ari uri kuragira product ariko nije ndabikurikirana mba ndi kuri tele bafate bo n'abakameramani ndumva bafata ivyo ndababwiye gusa nyene sinshobora gufata isanamu mbi ndayibona kuko ikiza ndakizi kibinda kizi muri meza ngo nta mihari hari oya iyo twarayirenganye mwarabaye abapapa haje maze kuvyara tungahe oya nta nakamwe kwera msingo bro usanga wamenye inzugi nyinshi oya afete ibyo nta numwanya ndabironkera ngira ngo petete ngira ngo bizoza mu nyuma ariko ubunye nta mwanya wabyo mfise ariko abakwisuka ko we ntibabura nta nabahari wafunguye ako gashati akagashati afete ndagafungura mu kazi yes turi muri Major TV ubu twavuye muri Star TV turi muri Major TV niho turi muri kano kanya murampera abakurikira kumbure twidondore twihuta kugira tubabaze n'utundi tubazo duhujya ruya musita ari anye akamikro tumwakire nawe ndumva ko bizogora ko bakwira yes mbwa Star TV turi kumwe na Major TV nkuko nabivuze andika Major kwandika Major biroroshye cyane Major ni kirundi Major andika uko nyene Major uvyumva ni Major J ni zibiri ni J zibiri ndabivuze mu kirundi J zibiri ni Major hari Major ni giki sister tucha tugirako Major bon Major Major navuga ngo na alfabe yacu y'amazina yacu Major na alfabe yangaye Major Nathan oya ni zine ni zitanu Major ni zitanu nivyo ni zitanu ni rumwe none si babiri hariho ba J's bande okay so muganga Star TV turi kumwe na Major nkuko nabivuze je bano bantu mutabashigikiye je tuzonagwana kubera ko nzogwanya badashigikira impano nzogwanya badashaka yuko abantu batera imbere je nzobabahata nzobabahata kabisa ku ngufu kumbure ibikorwa byabo bigere kure kubera ko nabonye ko batuzaniye ibitandukanye n'ivy'abandi baduha ibitandukanye n'ivy'abandi baduhaye reka rero tumwakire mwabwa Star TV from Major TV numwigema ameze neza cyane nabonye nawe ne kunaki umenga yabaye mu gihugu kiruta ubuhinde yabaye mu gihugu kiruta ubuhinde kubera ko uko yabikoze yabirushije n'ababirimwo ni bage zingahe hajya ku maboko ni zitatu sisa karibu cyane mwabwa Star TV murakoze cyane umeze neza umeze neza wiyumve nko mu rugo nyine bisante yareze nkabona hari ukuntu abigeme iyo bari mu rugo arirekura yambara idira yonyene umere nk'umuntu yambaye idira gusa suko none si byiza yuko rero twifata kubera ko no kwa muganga baratubwira turi mu rugo ni wirekura oya ni ngombwa twirekure nawe uri mu rugo wambara idira
oya si kenshi ariko idira yo kubera mwana ubone ko umuntu ayigutamo ngaho kuri Star TV ati ngana muhereza idira zo zaratwara hariya muri shooting yo mbera kandi iranambera deje hariya w'amazina ni gute sister wanje ku mazina yanje nitwa Irakoze Sainte ariko umugabo wanje wampaye izina rya Angeli iriya ayihereza ubundi kweri ki bagushize inyuma kandi numva bose baguderanje kubera ki batagushize muri bo niyo mpamvu nayiretse hagati numva bose ko baguhuriza oya naco bitwaye ariko ariko umeze neza muri rusange kimeze neza vraiment ndabona usa neza hariya izo baga zitatu zisigura iki ku ntoke n'ibisoro birebire sino bivuga dusanga twanibagiye nibirefu umunsi w'ingaso tuzotegura ivyacu nyene twisanzure tuvuge birebire tubivugeko rero navye nitwa Angeli ndumwe mu mugwi wa Media TV ivyo nkora nyene nivyo nyene n'amareresi usanga uri umu actrice nawe kumbure n'impano yo kwandika bihari cyane oya iyo mpano nta mfise ndumva ko mufise byinshi bitandukanye karibu cyane rero wisange nundi munsi unkeneye nubwo uzo uri wenyene uzovuga ati muri Media je ndagiye kurondera Star Boy hari ikintu tugira dushira hagaragara because hamaze kuba mu rugo namaze kubagira abanje ubungubu muri abanje pe nibaza ko tuzokorana neza ndetse n'abakunzi ba Star TV mu vyumve nico gituma ngwa ndabicishamwo uno munsi kwa register kugira ndababereke mubabone ubona ukuntu basa neza sha cameraman uri kubibona basa neza muri kamera urabona ari good fresh sana urya ni Cynthia okay Mr. Khan Joachim hariya kariya gahereza ni gute kugira dutandukanye na wa undi hariya utanyerera Anthony okay urumva ko mumaze kubafata amazina turaha umubeje ngaho na wene bana mandevu mubona gute sha muriko muramubona ntabwo unasa neza cyane umenga yisiza gapudre kumbe yagiye muri dusha ari hanagura cyarizi ibintu bimeze neza cyane mu bwambi bwa Star TV turi kumwe na Media mu bisango ndiko ndavuga ko turi kumwe na Media kubera ko buze turi kumwe n'abantu bagize Media umuntu umwe kubera ko bose bagize umugumwe kandi mu gihe bose bafashe imitima nimba ari 5 bose bahinduye iyo mitima 5 bayigira umutima umwe baza kugikora ikintu cyitwa Media ndetse tunabifurize kuguma bari hamwe kuguma bashigikirana kuguma bakora bari hamwe ndetse babagwiza tunga babanyamitahe mubatemwe imitahe aba barashobora kugukora sinema mumenyereyemo amahera umuntu umwe ati hegende uturondera abakinyi abuzo batamwe umutahe ati je mfise urubuga nimunkinire sinema mushire hano nka Media haba ibintu bice bigenda neza suko none yes reka rero kwakira uwundi mu jamahaja mbona asa neza na wene asangwa agize umugwi ari mu bantu bagize umugwi wa Media TV nawe reka tumwakira mu bwa Star TV my brother karibu sana merci beaucoup murakoze umeze neza turashima Imana barakwiba papa kubera abazuri icyabaye baramwibye abantu bagumambira twadutaye mw'inimero mwana ariko ngira ntaco bamuhaye baraho akaba ataco bamuhaye sha wagize nabi my brother karibu cyane mwa Star TV umeze neza merci beaucoup je ndameze neza cyane hari ku ncuro ya mbere utangura gukina sinema muri Media canke hari yindi migwa agiye uracamwo kugira ushike muri Media cyane hari indi migwa naciyemo nyinshi cyane ariko umeze neza wumva umeze fresh je ndashima Imana n'abantu baki na Star Boy arimwe mu boshimira cyenda bashimira cyane uriteguye ko tugwana nyene tuba bambere nyene bari aba mama bahariya anye bamanze bibaruka babo natwe twibaruka biwacu ni sawa tugwane tuzogwana abo nta vy'inguvu dushira ibikorwa imbere ariko apana bahariya abo mu bindi bihugu ahubwo nibo tuba dugoye gwana nabo baracoroshe cyane n'utuntu tworoshe mwe mugeze mu naci mu buhinga igamwe mwaragiye baga ni bien buke tuzaye ikintu gitandukanye ni sawa kabisa ramusaba abakunzi ba Star TV cyo twakira umuvandimwe asigaye kumbure kwa register bakunzi ba Star TV kwa register gwe ndabereka abagize Media ejo nzobazanira babiri canke batatu canke umwe aho uzonshaka wese nzoba nahashitse kabisa nzoba nahashitse karibu cyane ramusaba abakunzi ba Star TV amuritse tubandanye byatuzanye eka mvuge mwiriwe ko twebwe none ku mugoroba sinzi amasaha ndi baza kurabya ko ikiganiro mwiriwe cyane abakunzi ba Star TV
nitwa Ntwari Kevin 14 Ntwari ya Kevin 14 14 yego nta 15 oya 14 nta n'uwa mbere gushaka kuri 13 oya 14 gusa niyo hari na 15 na 14 ya na wa mbere azaho oya wa mbere 14 nyene ega 14 n'uwa mbere n'uwa nyuma mu biharuro kuri Kevin ndabyumva kuri Ntwari nshobora mpamvu usanga ari ufata kanyuma kuri Sisi ngaho ndumva ko bamuderanje ari benshi so uri kurakina na Sisi mwo murakina umukinisha nkande mufata gute bon Sisi ni muri Major ni assistant wacu kwanza cyane ni biyumvire byinshi ukumvisa gari byo nagora man uzi ko abantu bakorana bigora ko bakundana urambaza je ukijama cica kazi aho yahubwo gikora akazi neza atagiye mu bintu by'urukundo ahubwo agiye mu rukundo muzo bamuvyisha bifuye Sisi azoza dukubite mu ibomba turiya muhungu byagenze ukuntu nivyo baho uko ubona twese nga tumeze nk'abantu bavutse mu ndimwe umva nk'ubu Sisi bishitse agashaka umusheri yo gucaka akavuga ati kiriya gihungu ndagikunda canke ndakireke no muhanura vuba mbona ari fresh ati sister agenda naso ati wagiye hatarikana ati egera kure tuja turakwanyi yes mwe bwa Star TV turacari kumwe na Major turawundi musore ngaho nawe ene mbona arukinga good abasore tuba tubakeneye apana wa muntu ashira mu dread kize mu dread kugira agire look ya cinema cyane hari abantu tuba dukeneye muri cinema umuntu urabuka avuga ati wow uno muntu ushobora kumugira umubosi hari cinema ushobora kuraba timu ukavuga ati none ngaho umuntu ndaza kumuha ububosi no uriya mujama ububosi ntibumubereye uriya uzamu ntibumubereye so Major urabona yuko byose babizanye bakoze melange nziza cyane nundi muvandime ngaho asa neza looking fresh ameze neza cyane ameze poa ari mu bwa Star TV ni Major turi kumwe mu bwa Star TV ngo nabivuze reka tumwakire arukinga neza hajya bamuhaye amanota ngaho uri kuradukurikirana wamuhaye nga je ko namuhaye 12 ku 10 ega je no umwarimu hajya tanga yashatse hajya umwarimu ashatse aragwana 20 ku 10 mugari wari ko aratanga amanota reka rero tumwakire mu bwa Star TV karibu my brother mbwa Star TV wisange wiyumve arez umere nka kujya uburyamye wumva umenga ati je nugaye amadirisha nugaye umuryango ndi muri chambre jenyene hageze ko nja muri douche simenda Italia bite ninjira muri douche merci beaucoup nshimira abakunzi ba Star TV ndabashimiye kandi namwebwe mwashoboye kuduha karibu mu bwami bwa Star TV hama ku mazina nitwa Moses Rakoze ariko ku mazina nahawe na filme nitwa Brighton Vicar so rero nuko ndi umukinyi nitwa Brighton Vicar ku mazina ya filme Cynthia Mr Khan Joachim of course haba ndi umukinyi rero muri Major TV yagome nibaze ko atabindi birebire murakoze cyane kabisa muri Major mwese mugira ubwanwa turabasore b'ubwanwa tukaburya ubona nk'iki gihungu bisi imyaka 50 atabwanwa kigira umva ariko umva umeze gute so jemeze neza cyane mbi bon meze fresh sana kabisa uriteguye kugwanira cinema ndundi yes tukira aho nyene kumbure twamaze kwinjira mu kiganiro nyezina ugiye gukora iki kugira ugwanire cinema ndundi n'icyayi kintu ugiye guterera nka Brighton of course n'icyayi kintu ugiye gukora use n'umuntu afise ikigwanisho na cyane cyane b'abanyamahanga canke bande bizobagora kudutera kubera ko dufise wewe okay murakoze cyane ko macho kibazo ikintu cyambere ngiye gukora ni gushiramo inguvu mu kazi kanje kawe ko gukina filme ikintu cyose noba nshikiriye gukora no gikorana inkomeze zose kuko uri umunyamwete nta na hamwe udashobora gushika uri umunyamwete nico gituma rero novuga ati jewe kugira ngo nshobore gufightinga fate cinema ndonde twishire ku rwego rudasanzwe ni umwete udasanzwe twokoresha n'ivyumviro birashe hirya no hino murakoze kabisa uno munsi kumbure muraza murahana micro ushaka araza kuza arasubiza nta kibazo turi mu inkuru y'umubabaro nibaza ko mwari mwakoze hayo bavuga episode number 1
saison yari season number 1. Yeah. Season number 1 muragenda muranyegera sinzi ko bari babivye ntavyo tuzi. Aho n'umunsi muragarutse muri season number 2. Yeah. Kubera iki kugenda kandi mwari mwaje neza bano bavandi bafise n'ama views atari make. Okay. Ndi kubibona anga bafise ama views atari make. Ndiko ndabibona nga. Ngaraso ya Don't Care. Yeah. Murasohora inkuru mubabaro mbona yari yabanjije ino epfo iratangurira Don't Care. Man mwari mufise n'ama views menshi cyane. Cyane gose. Abajama bararenze. Apana abantu barinda kwita ba pastor kugira babomore. Yenzo bavuga narabwiye ko jamu atamunazo nshobora kungora. Je bintu byo kuzamuragura abantu aribo bakoresha ibiganiro bonyene. Nabone vuba tuzobavuga abantu muzamuragura abantu. Kora bene gihugu. So meje bamaze gusora ibintu byinshi cyane nivyo ndiko ndaraba. Mubone batari ko baravuga hariya. Genda wandike meja sha. Ibi byose ndi kuduza ni byinshi. Reka ndakubwira ama video bafise ukunangana kumbure. Bafise video 108. Ukabutararaba meja uri gukora iki se? Wowe umurundi cyangwa umurundi kazi. Hauri umukongomani. Wowe umukongomani. No umuntu atararaba meja. Ndabona mu nakongereza umuganda yoraba. Yes. N'umutanzani. Aya nagaswahili karimwo. So ni meja rero mbwa Star TV nibo bahari. Mutubwira impamvu rero ino nkuru y'intuzenya y'umubabaro. Impamvu mwari mwayikoze ubwa mbere murayiheba muca muja kuri Don't Care mugarutse ku nkuru y'umubabaro kubera iki mwabuze ibikogwa byagenze gute? Murakoze cyane ku kibazo. Kombore mwese ngaraza gica avuze kwico kibazo. Ariko duhereye wanje. Ntabwo twaryamye cyangwa ngo dufering. Ariko gusa tubwe muri Major turabantu dushaka gukora ikintu ciza. Gisokuye. Gifise script imeze neza. Haba muri acting bimeze neza. Kuri casting byose bimeze bien. Rero saison ya mbere twarayikoze byaragenze neza. Saison ya kabiri tugatuti reka tumanze turabe neza kwanza ikintu dushobora gukora ngo duhindure tuzane ikintu kiryoshe cyane. Turicare turashira hamwe imitwe turakora ikintu kidasanzwe muri vya vyumviro muri ya script muri za casting imwe navuga hama tubona gukora icyo gikorwa. Murakoze cyane ukono kwishura kuri Ntwari. Koko ino season number 2 yari irabereye kugaruka cyane kubera ko no munsi ndazi ko abakinyi ba cinema ari ukuntu musohora ibikorwa byanyu bivanye nuko mufise abakunzi benshi akaza kubishyuza ikintu mwahevye ati nimutugarukanire kiriya kintu byavuye mu ruhande rwanyu mu mitwe y'wanyu uko mwozana season number 2 cyane hari abantu babasira ati kumbureza na season number 2 iriya cinema yari iryoshe kuyihagarikiriza hajya ntabwo ari vyiza. Bon nangura kwishura kwanza cyambere ndakubwire Starboy ntabwo twigeze tuyihagarika. Oya ntabwo twigeze tuyihagarika ahubwo urabizi nawe filme isa ibintu byinshi. Ya filme yari ikuze cyane ku buryo umva abakinyi bari benshi batandukanye. Iyo nawe byarashitse biratugora mu mpamvu nyinshi zitandukanye. Tuba oblige kuvuga ati reka tuwe turabangira gato ariko nitwayihagaritse. Cyangwa abakinyi bagiye Burayi. Ari umuntu yambwiye ati mbega ni hariya kwa hari umuntu ntigeze mbona umudamu witwa Fanny Ravine hari umukinyi mumbabare ndamushishemo kubera ko n'umukinyi nkamwe hari umukinyi yabuze ndavuga ati uko atagikina muri sinema ngo bamwerekanye ngo ko yapfuye kumbe bamwirukanye bamukubuye none ariko ndabaza abo bantu baragiye Burayangira bagarutse. Bon sinocugura ko en fait ngo ndacyugurure sana ariko suva ngo cyari ikibazo c'abakinyi gusa muri rusange hari ibintu byinshi cyane byatumye dutsitara gato tuvuga ati reka turindire ariko byari bikwiye ko twigarukana kandi rero nani inkuru y'umubabaro yaje mu yindi nkwemo yaje mu yindi shusho kandi ikomeye gose ahubwo twavuze ati abantu bayikunze bagaruke kandi bashiremo ikintu kizima bashiremo amahera ibyo bintu byo kuraba ivyuzi imwe zibiri utampaye utakoze mu mufuko se bimaze iki ko ni noti
vuba cyane bavyumve nibavyumve tegura conference lancement baze binjire ku mafaranga canke batayarishe tugura amaflash ku noti zacu babwire none inoti zacu kwera iki mureka tukazigumiza muhira nanjye nzagura flash yes nanjye nzabamwe aho kuna yeme nawe ni sawa sisi agaceri karaboneka ari muri shooting mu mpera kamiko agaceri karaboneka cyangwa uva muhira ufunguye agaceri twidoga cyo kiraje muri meja manza ririyo ariko harabuza akantu burya ariko usanga mujye umuceri n'ibiharage gusa ico kiranazira ndushobora kujya umuceri wonyene n'ibiharage hatari akantu pembeni wagira batemwe nk'ikiro cy'umuceri ngaha leta mubwira ati subiza inyuma oya ni sawa erega star boy nivuze kutajya umuceri ariko kizira ko tujya ugaragara haba ari akantu nyene gatuma ari inda zanyu zimeze inzu kubera ko iyo uhagaritse ukayiheza ikiba gisigaye ni kuraba ntigire ikibazo mugabo indazi wacu urubaka zikabomoka ugashiramwo bikabomoka ugashiramwo umva tuguma dushiramwo bigenda ni nka kujya kwa amazi dufata amazi yandi dufate muha ikintu kivuye hari ruguru uracinjije muri muha cinjiye gitera gisohokera muri Tanganyika rero niyo dufunguye birinjira bikagenda kumbure nimba hari utuboneka reka tubabwire abakunzi ba Star TV ni watanga na karo kinyama ikiro kinyama kiranazimbye 35000 cyane ni menshi cyane kuko muri kino gihe na déplacement mbona bitoroshe ikibazo hajya muramuta nijoro bavuga ngo abantu benshi ngo bafadikanije urugendo bari kugenda nirege ngo nta na kimwe arishi n'umunyenga ariko wowe umunyenga wewe uguha banumvise banagukunda abanka mu sister bo guheka bose cyarimwe aba brother ndayironka ukaja ku migongo y'abantu babiri uri wenyene ubwo ngiye nkaruha umwe atera uwundi arushaga wundi mugenzi sinidoga kabisa Mr. Khan nicyahe ikintu wakuye muri ziriya sinema twagiye turakubona mugaragaramwo je ndakuzi kwa Joakim Smith ndakuzi ahandi he ndakuzi muri kumwe na Iva uriya muremure w'ingozi mu yindi sinema ya Iva nyibuza ya yindi bo nagenda nari niyo nakoranye na Gasore friend zone hari n'indi giye kuza twakoranye aba bose banera bose baronera mutoni bayizo Chris ba Beri bose Aberi ndowaye ya ako murabe Aberi nazo batwara umukobwa wanyu Aberi akunda inkumi oya niyo mateka ngo bamuziko ariko sije ntavyo nzi uramaze kubona ariko arasinyisha Aberi abakinyi usanga harimo inkumi 90%. Burya inkumi usanga arizo zikina neza mwe kubera ko imwitoye muri misore gusa ariko no muri filme yacu urayisangamo abakobwa abandi bagiye batandukanye nivyo ngaha uno musi muri team ariko iyo sinema igaragaye hari abandi mugenda murashiramo ku ruhande abaza ku ruhande ntago baba bari muri team nabo muba mwifashishije kugira cyanda bitahura numashaka kumenya which experience wakuye hari hose umaze gukina tugiye kubona muri Meja urumva ni byinshi bigiye bitandukanye nk'ibintu nagenda kura muri novugamo ahandi hantu nagiye gukorera bivuze nsohotse muri Meja narakuye abagenzi cyo ni cyambere kandi ikintu cyambere gikomeye cyane narakuye abagenzi ndahakura babyita ngo ndakivuge neza kivuge neza mu kirundi cyeze ndahakura uburyo wasi yakora ko umuntu ashobora gutora ingokore for free yanakwiyumviriye ko avuga ati ingo nagushimye ngo nkorere muri iki gikorwa canje ababona nawe atireka ntaze gukorera uko reka ndabigenza uko nico urumva ndakishima narakuye kindi kintu gikomeye hari umuntu twahuye mu gikorwa kimwe ariko ndikumva umenga ico kintu sinokigira oya dutemwe mwana yanyu yabaye yanyu abandi muzobima iyo content ariko je muyimpa ubunye muri aba famille mani Wana Star Boy reka tugire ivyo tuvuze n'ibindi twibikiye kumbure ivyo bindi twibikiye voilà autre jour tuzobishira ku mugaragaro ariko nyene ni ibintu vyiza kandi vyiza cyane gusohoka mvuye muri Meja nkaja gukorera ahandi hantu muga ntago wari umugore Preza ntago warongoye
ico kintu ngase ntombose uranyinjira cyane uriko uranyinjira sana kugira ngo kivemo ariko nibikunda abantu ariko numva shaka kumenya hari imyidogo ikunze kuba ku bakinyi ba sinema uno musi ugasanga warabakinyi of course ariko umaze gutangura ibintu uvuga ati ni ivyo wanje iyo bakeneye ugasanga baraguca amazi kuko hari abantu maze kwifuza mbo mwakinanye canke wo ba warahaye support atana amafaranga baguhaye umaze gukenera ko uno musi ukababura of course ni benshi kwanza ni benshi babugucenge canke barakubwira ati ntigishoboka mbona nagiye mpura n'abagiye batandukanye abambwiza ukuri bakancana nyene ewana guki bakambwiza ukuri we waraje kudufasha nivyo kwari kubw'umutima wawe sivyo abantu dufite umutima umwe nivyo nacenda bikahura na directeur yashatse kukumvisha kuvise mwiza na wafise mu umva yashatse kumbwira mbo sinza gushima kumugaragaza ngaha muvuga izina twivugire kandi si babiri yarambwiye ati Yohana wewe namba nashobora kuguhamagara ukaza kumufasha mu gikorwa canje ni kubw'umutima mwiza ufise ariko rero nanje ndakubwiye ati sinshobora kuza kubwiye impamvu untahure no kubw'umutima wanje fisi sivyo cyo ndatahura neza n'ubundi abantu dufise imitima imwe kumbure je nabanagiye kumufasha kubera ko ndakunda filme ndakunda gufasha umuntu ndakunda iki navuga ati reka ngende for free ariko nkaba nizeye nanje ati uyu muntu ninamuhamagara nanje ko nagiye kumufasha kizoca mazo sasa rero byarabaye haragera aho ndamuhamagara uyu muntu nanje mu gikorwa anacarancana man arancana gutya arambwiza ariko byiza nimba ufise umutima mwiza ntuze wiga umutima mubi uwo muntu oya nubundi sinovuga ngo noceka tumusengera ugumane kugira azorambemwe nubundi azorambemwe ahubwo awuvuyemo agira umutima mwiza awuvuyemo ntumva ko umugiriye neza aguma babaye nyine abantu bafise imitima mibi baguma babaye man uje wowe genda umuntu ntasengera umurozi ngo apfe cyo umuntu wese azi kwa mishano ndabazi ko barimba yamusengera ati ramba aguma ndoga vyanka jewe ntapfa imana ikomeze kundinda sivyo kandi buryo umuntu ariko atanga uburozi ntibugende haje nawene biramukurugutura nawene bikabona ati biramuhotagura mana ati wowe akazi twaguhaye ko kakunani reka rero tubasengera abarozi baguma ari bazima ariko nako mwaje muri Ntuzenya katukigaruke ko muri lancement officiel ya Ntuzenya Constance kweke mutaje abonye abantu batandukanye bafanira Vine ndabona basabashi ariko abantu nkamwe bwaje mu bamukenewe mwabuze invitation cyane no urabona Star Boy twe n'ukuri kw'Imana benshi barakunze no kutubona na lancement nimwe usanga tudahari hari waje muri lancement ya Constance ahubwo twari muri tournage twari muri tournage twari invitation tuyifise sasa rero kubisanzwe twebwe ugiye kuraba na abantu bose tubafata nk'abavukanyi cyane cyane nk'abadukorana muri film inde Fanny Lavine Fanny Lavine aberu kamufata nkamuko urumva yako ndakubwira ndikuvuga abakinyi ba sinema nk'aba amaransu magiye atandukanye hari nayo baduha nyine tuvuga bakatubwira ati muze mudufashe ibi tuvuga sinzi twarahuriye no muri lancement ya Nera wewe ya Mutoni niyo nayo save the date twarahuye urana ko twari twambwiye kumufasha ibya protocole kandi muri meja hari havuyemo abantu batatu urumva bivuze ngo tuye turagenda muri izo izindi lancement tukabafasha urumva bari ibintu bisanzwe nk'abantu dukora akazi kamwe uko biri kose je nibaza ko ni gushigikirana muri gwa rukundo kubera ko ariko abantu nyene uba washigikiye kubera iki nabo bataheza bavuga ati reka kibe kimwe ku kindi urumva biba bivana baguma muri enzero urazi ndakubwire ahubwo ikintu nagiye gusanga ushobora gusanga ari kujya kuntu nyene umuntu ababona ati uyu muntu kweri genda musumva izina ninagenda rero kumukorera muri iki ashobora kuca agira iki ashaka kundugira ko ashaka kugira iki urumva abenshi bavyanga kubw'ico kintu kasanga gusabye ibintu by'umurengera nawe udashobora kuronka jewe ikintu no babwira coco ni iki hari umuntu ngaha ntarinze kuvuga izina afise inoti muri sinema ntaco adakora ku noti kandi afise izina none ko hari abantu badafise izina ibintu byabo birabwa neza kuruta ivyiwiwe ese izina niryo rikwiye gukonta muri sinema canke sinema nziza imyandikire myiza kumbure n'amaimage iyo uri kurakina ugenda urevuriwa uno munsi urasura images iyo uronse appareil hakabona iki inye tuje kuri Joachim kumbura ikibazo nshaka kubaza
mu buhinyanyuzi bw'amasanamu. Tuvuge ko muri meja twikwije cyane turacakeneye support y'ibikoresho, turacakeneye umuntu umwe azovuga ati je ndafise kamera, reka ndabatemo kamera musore na season 2 kuri appareil yanje ishobora kuba sanamu irenzi yo mukoro no munsi. Bimeze gute mu buhinyanyuzi hari yanye bw'amasanamu? Ya ubuhinyanyuzi bw'amasanamu turashima, ariko rero bo sinuvuga ngo turashima cyane. Ya no kuvuga ngo aho turi si habi, ariko kandi si heza. Ariko aho muri harutaho mwavuye. Ego aho turi harutaho twavuye. Iyo support irakenewe cyane kuko isanamu turiko turatanga uyu munsi siyo twifuza. Ya turashaka indi sanamu irenze iyo turi ku uyu munsi. Ya ego kabisa. Kumbure na cyane cyane iyo umuntu ariko arakora abayifuza akomeze gutera imbere. Uko no munsi umuntu ari umwarimu aje yifuza kuba directeur akifuza kuba ari atwara amashuri yisumbe ninde ko navyibagiye zayo kofu. We kubera wize kofu ushobora kubyibuka. Hano wize kofu? Yes. Professeur. Bamwita professeur. Hari ubundi bita umudepe n'umudepe. Umudepe. Yes, turi muri meja rero. Muri meja twifuza gutera imbere. Nibaza yuko amazina yabo kwanza mwayumvise. Nabonye barafise n'urubuga rwa Facebook page. Nama mbona bapostinga kwa mafoto. Hari umuntu abafana cyane yitwa Mama Kanyana. Nama mbona postinga ibintu byanyu. Eliya nambwiye ndabashigikire cyane. Uramuzi? Mama Kanyana, Mama Bright. Mama Bright ya. Nama mbona postinga ibintu byanyu. Azara batamwe ijya modoka yiwe bana mugiye gushutinga. Nawe natukureho umunwa. Nago dukeneye ubufana bwo kumunwa. Afise Voxi, afise kariya kaduga gatonye umengana ka vitsi. Zubatamwe imodoka sha. Ntazogenda ari ku rusengero usange yayihaye pastor ku buntu cyangwa usange yayihaye umudiyakoni ku buntu. Nayizane muri meja. Ivyo bintu byo kutubwira ko adufana shira kuri stat turavyanze. Nadutemwe iriya gari. Nadutemwe iriya gari tuje gushutinga. So muri meja kugira umuntu ashore kwagera gukina, reka kumbure mwavuze ko muri team muri batanu, ariko hari abandi bantu mwifashisha kugira abashoye gukina muri team. Bigenda gute iyo hageze gukina sinema? Nabo mwirondera canke hari abantu bama baje kubarondera inbox ati bashobora kudushira muri sinema? Bimeze gute muri ugo ruhande? Nago kwera ko dufise impano nyinshi zabuze aho zikorera, kuko twe tugitangura bino kera tukibikunda twarabura aho dutoborera. Hari n'abatwiyamye ariko uno munsi tubarusha izina, bazi bakubeshe ngo warubatse izina. Iryo zina ryawe se bararijya? Iryo zina dukeneye akazi, bino bintu turimo n'akazi. Reka jewe ndeke bino bintu ndiko ndakora ngo nitwa Starboy the Ship cenja kujyama ngaruka inyuma y'umwaka urabe, nubwo nkora ikiganiro ntibakiraba. Kurazana ibintu by'amazina, wewe by'amazina se gewe utari bwavuke, we izina ryawe twari ruturizi ko twarimenye umaze kuvuga utanguye gukora. Kandi hari n'abafise amazina y'ubuhizi. Joakim Smith ajya hanye niwe yakije, siwe yishiriye ko kajya kantu. Twamenye Smith kubera ko yaravutse araza gukina sinema ashira ko kari akantu. Na Mr Khan urumva ko bari bazi irindi zina siryo bari bazi. Igihari rero ayo mazina yanyu muzotubwira ko bayajya, icyo dushaka n'ibikorwa. Ikibazo rero ni cyakindi nyene, bimeze gute kugira umuntu ashobore kwifadikanya namwe mu gukina mu bikorwa byanyu? Nabo mwirondera canke kumbura ari abantu baba basanze inbox bakabasaba ati urashobora kudushira muri sinema kanaka? Ya urakoze cyane. Afite twebwe cyo no bwa komeja ku ruhande rumiragoye. Meja ku ruhande rumiragoye kubera ko nubwo turondera shakusa n'amata turaba impano. Rero urashobora no kuturondera tugasanga uri mwiza muga nta mpano ufise, tugukorera. Nabo mumeze nk'abaririmbye avuga ati nkeneye umwana nyene akatika neza, uriya mwana asa neza. Twebwe iby'abana bitaduha ico dushaka turabyihoza. Rero twebwe tuba dushaka ico tuba dushaka nikijya kiba kiri muri wewe. Rero hari ababidusaba kugira ngo baze gukina, ariko ku rundi ruhande hari nabo duhamahera kugira ngo baze gukina. Hari nabo duhamahera kugira ngo baze gukina, ariko abo nabo ni babandi usanga bafise izina tuba dushaka ko hari ico tubakurako. Ego urumva hari abo duhamagara, hari n'ababidusaba, ariko tugaca turaba ari kiri muri bo twebwe dushaka. Tukibuze bakagenda, tukibonye bakaza.
ubundi niko dukora muri Major nuvuga ko dukora uko ya ego twe Kabisa. ntihakora amasura hakora impano sisi kubera iki gushira agaragara ino naci tuvuge ko n'imiziki zo birimwo muri Major canke ino naci ifise isigura muri team muhe micro agira icyo avuze kumbure duhana ijambo nukuvuga iyo nace uvuze nace numva binweta aho tuba tubivuze mu kirundi naci nukuvuga ifise ikivuze mu irya filme igiye kuza inkuru mu mabara ntabwo ari kuvuga ngo ni gusa kwatura umuza mushira mu sine mugasangana akantu kababa mugaca mukwitamwa kanaci kimya agasaundi gato yego akarero tugatazire kaburyohe bera naco vyo bitwaye yego kaburyohe kameja okay aho numva ni sawa Mr Ntwari muhereze micro duse nabaje gusozera kumbure je ibikorwa vyanyu ngiye kubikurikiranira hagufi niyo nzifuza umuntu umwe canke babiri ndibaza ko bizogenda neza cyane nigiki wose abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana muri no mwanya duse nabaja ku musozo kumbure hari abantu tubwira bakumva nabo tubwira ntibumve ariko abo tubwira bakumva reka kumbure tubashikirize ubwo butumwa canke iyo message. Yes merci beaucoup. Ikintu je nobwira abantu bose bo basi byashitse ijisho ryabo rikatera ku kiganiro cha Star TV dukunda ivyacu kabisa. Nigeze gura n'umuntu arambwira ati jewe ibintu by'abarundi sinigera ndaba aranakubwira ko ari bibi ati jewe vraiment ntuzume na link byari ibintu by'abarundi sindaba urumva abantu twahinduye abagenzi tugitangura ibi umuhaye link yaca vyanka abo twaciye tubafuta turondera bamwe duha link bakayemeza ukace bibaza ko uwo muzungu rero araba filme yiwe yo banamuzi basi yo kwimvira ko aranayirondera akagira research cyo kintu kirababaje cyane turakwiye gukunda ivy'iwacu n'ibyo dukunda ivy'abandi kuko ivy'iwacu nivyo tera imbere mu gihe twebwe ubwacu tutabihaye agaciro so shout out ku bantu bose batahuye kwanza ikintu cyitwa filme bakagishigikira ikintu je no basaba ni kimwe ni filme inkuru y'umubabaro season 2 iri kiraza kandi n'ukuri kw'Imana abantu bashoboye kuraba season ya mbere season ya kabiri ije ari exposa N yatwaragejeje uko dushoboye kosogira abantu badukurikira tubaye ibikorwa byiza gose so ndabasabye cyane umukunzi wa Kevin umukunzi wa Angelica ni Joachim canke Brighton abakunzi ba Major TV cyangwa abakunzi ba filme ndundi muri rusange bash mu ndwiza ndibaze nkuri mu Horizon Land ku munsi wa mbere ahubwo isazi 2 zo mu gatondo tushike mu rubuga rwa Major TV dushoye kumva karyohe n'impano za nyazo zivuye muri timu yacu ya Major kabisha. Mr Brighton nico wishimiye ku bakunzi basanga bashigikira muri rusange urukuru n'umwanya kuko hari abantu maze kwigarurira imitima yabo bavuga yuko bamwe mu bantu bakunda Major TV umwe mu bantu abonye ejo adonke idasohosa kubaza ati ko mutari kuri yindi nico ikintu wishimiye abo bantu basanga bashigikira muri no mwanya je ikintu cambe nishimira ni kubera yuko badukurikirana kandi nkanavuga ati babane badukurikirana burya nta muntu ashobora gutamba yirorera iyo utambye wirorera nta muntu ushobora gushika ariko utambye ufise umuntu akurorera urashika kuco ugomba gushikako rero ikintu cambe nishimira cyane nuko badukurikirana kandi nkaca saba n'abandi batadukurikirana babikore bakunze ba Star TV aho muri mwese mugene kuri Major TV cyambere muge subscribe muze murakurikirana ibikorwa byacu mukundi vyacu n'ivy'abandi bakora neza mu bishigikire byo kuri tureko twoduze ibendera y'igihugu cacu mu makungu ndetse n'ahandi hantu hose igihugu cacu Burundi kamenyekana ku bwa filime ndundi aho kuja kura filime z'aba Nigeria Tanzania n'abandi mu Rwanda genda mu Burundi abahari abana ko baraduga bafise bako barakora ibikorwa bikomeye byiza kandi cyane biryoheye ijisho murabe mudushigikire muri rusangi dushigikirane murakoze cyane. Yes, agasunika rugi ninde akadutamwo dusozere ninda dutamwa agasunika rugi agasunika mbuga turasozera gute papa nica ikintu mu byo ntababajije kumbure yuje hano hari ibintu byinshi wifuza gushikiriza abantu bakakumva hari ikintu tuba twababajije mu bwa Star TV mwamwifuza gushikiriza abakunzi ba Star TV ariko batukikana muri no mwanya karibu murakoze cyane
je nibaza ko nk'ibintu novuga nko ku muntu ashaka hajya umuntu abakeneye kwanziza aca ku social media cyanye hari nimero iri official nyene umuntu ashobora gucako. Hari abantu batazi kuraba nimero sha batazi kurondera nimero. Mutwe mutanga ka nimero kamwe basi ukeneye Mr. Kana zotuma akwandikira wewe ati wampaye iriya nimero ya muntu ndamukeneye icyo tuvugana. Kumbure mutwe mutanga contact imwe muri mwebwe hari abo umuntu atanga umwe contact kubera ko birashobora gufasha no muri commentaire ndashobora kuyishiramwo. Gwa hari abantu batazi kurondera contact vraiment kubwira ati je narabuze contact ugasanga kuri page yawe iriko ugasanga buri muntu wese woyibaza woyironka kumbure mutanze contact imwe byo bavyiza nubwo utangiye yawe ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Hanyuma ku batazi Meja ni twebwe nyene. Meja nibikorwa vyacu. Hanyuma ikindi naco nagomba nse n'urangiriza ko nuko nagomba kubamenyesha ko film inkuru y'umubabaro yamaze gushika yamaze kuza kugira ngo kandi tuyibandanye n'izindi sezo zikurikira bizotegwa n'ukuntu twabonye badufashe mu mugongo n'ukuntu twabonye badushigikiye. Twayishoyemwe amafaranga menshi irimwe amahera menshi ariko kandi sinovuga ngo tugomba kuyagarura tuciye muri bo ariko kandi turashaka kandi kuronka amahera duciye muri bo. Kuko impamvu mvuze ivyo onye dushobora kunguka canke tugahomba vyose bibaho. So rero ico nosaba filme inkuru y'umubabaro coming soon izosoka hirya ejo kwa kane. Coming soon izosoka hirya ejo kwa kane saa 2. Hanyuma episode ya mbere izosohoka lendi ku munsi wa mbere. Nibaza ko ico no basaba boza kudushigikira bakaba baragenda kuri Meja TV bagakora subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Hanyuma je nibaza nabuze na nimero ntangaga muri aba bantu bacu yiwanje dutemwo tanga zibiri basi yawe ni sisi uratanga nimero yawe tanga yawe ni sisi kugira ducange intuzenye ibitsina ibitsina tubivuze mu kirundi muvuga mbabari amatu suko nyene kwera ko tubivuga kujya nyene wabusanga tuvuze ibindi. Jewe nimero yiwanje none barayifata vugana na ni 67 0608 58 ya niyo nimero tuyiraba ngaho niyo nimero yanje. Hanyuma ya sisi hajya ndayifise oreka kugira umuntu sha yagutambiye naci kuri ya sha yaca ega mungu je nimero dutemwo ega siza sisi dutemwo aka nimero dukeneye abantu bazana imitahe sha bazana imitahe ama twikinire sha batemwo aka nimero Angeli ni 62 776 962 yaigo nizo nimero za Angeli Cynthia kabisa. Yes rero uko biri kose je numva ko numugoroba mwiza gora namwe je nibaza yuko ndahari kabisa. Jewe abazompa gahunda ari babiri icyarimwe gahunda yabo ntayo nzoba nzi ya Meja TV. Uzompe gahunda iri gahunda ya Meja itaraba aho nzoza kandi naribi kabisa. So ni Meja TV rero wari umunsi novuga yuko umugoroba mwiza cyane gura namwe nibaza ko ibindi bigiye kubandanya ngiye kubashigikira uko nshoboye nanje kwera ko narashigikiwe kandi n'ubu ndacakine gushigikirwa. No munsi ndaburi ibihumbi nkwizi ibihumbi cyane aya ni ibihumbi 6 na nkwizi ibihumbi 100 by'ababone nanje narashigikiwe kugira ngere hiyo. So tubashigikire rero bano bantu aba babone mfise rero abavyakunda nkabimurira wabo ariko je nkabagumana na jewe atari kubabaha ngo nanye ngusigane ndi zero naye ndabikora sha yavyakunda ko ndabashayiringa nace ndabashayiringa kweri bano bantu nkabakubita ka wifi
Abakwita ka wifi kababone kweli. Ariko ico kintu YouTube niyo kizana. Umuntu agira posting nka cinema cyo ndamukubita gashiya kababone. Cyangwa ufise benshi anduta cyangwa ubita nanje agashe. Cha amafaranga tomuremvye uri muzungu yo cabiheba. Jese kandi ndabashimira abakunzi ba Star TV mwako muradukurikirana. Imana ibahezagire cyane. Reka ndanabifurize Noel nziza kwera kwigiye kugera kuri ba bantu bemera Yesu Kristo kwera ko batamwemera nabo barafise ivyo bemera ariko ndayifurije abamwemera nabazi yuko nyene uko vyagenze kose kuko hari abatavyemera bafise ivyo bemera nabo reka ndabifurize kubandanya bemera ivyo bemera kwera ko bavuga ati ukwemera burya sidini ukwemera ni gusenga Imana ugatinya icaha ayo ugakora icizi Imana ibahezagire mwese mwadukurikiranye ndabakunda cyane thank you so much.